Nezerera umwami wacu Yesu Kristo muri kino gitondo cyo ku munsi wa gatanu n'itariki ya 18 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2021. Ndashimye Imana iduhaye kubaho ikaduha kuramuka kandi tukaba tubishima izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nkuko bisanzwe ni mu kiganiro Saveur Divine, ndabahaye kaze, ni mwene so kwizera Fabien kugira ngo tuganire amajambo y'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice 16 umurongo wa 25 turageza ku murongo wa 34. Umutwe w'amajambo aravuga ngo baboha Paulo na Sila umusoda ahindukirira Yesu. 25 maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ikiranyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'imbohe anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota kugira ngo yiyahure, kuko yagira ngo imbohe ziracitse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri yitera mu nzu ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura batizere umwami Yesu urakira mwe nabo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, acarabatizwa ubo nabiwe bose. Arabadugana abajana iwe, arabagaburira anezerewe cyane nabo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Amen. Turi ku ijambo rivuga ngo ibigeragezo. Muri iki cyumweru duhereye ku munsi wa mbere kugeza kuri uno munsi wa gatanu, nkuko twavyumvise, Mpwemuyera w'Imana ashoboje abana b'Imana mu buryo butandukanye, yabahishuriye batuganiriza kuri no jambo rivuga ngo ibigeragezo, kandi twarahezagiwe. Ndizera ko umwami Imana azobandanya kuduhishurira n'inyuma ya kino cyumweru, mbere no mu kindi gihe kiza, kubijanye na rino jambo rivuga ngo ibigeragezo. Dusomye rero aya makuru y'abakozi b'Imana babiri, Paulo na Sila, bari mu gihugu cy'Makedoniya. Bashitseyo bitavuye ku bushake bwabo, ariko bivuye kwishurirwa rya Mpwemuyera w'Imana. Paulo yarasinziriye, ararota, abona ngo umuntu atabaza, arondera ubufasha, arondera ubutabazi, ari mu gihugu cy'Makedoniya. Hanyuma biba ngombwa ko bahindura programme bari bafise baje Makedoniya. Bashitseyo Imana yabahamagariye gukorayo igikorwa yari yabateguriye. Dusangayo umwana w'umukobwa ngo yari arimo dayimoni yo kuragura, dayimoni y'ubupfumu, ngo kandi nguyo mukobwa yaratongishije basebuja, kuko abantu baza kuraguza birumvikana ko bazana ibiguzi hanyuma bakabitanga, ariko basebuja b'uwo mukobwa nibo babibonamwo inyungu nyinshi. Hanyuma ngo uwo mukobwa yagiye akurikira ba Paulo, mbere ngo biboneka ko anabashingira ntahe, kuko yavuga ngo n'abakozi b'Imana ibyo babwira n'ukuri mu bumvire. Hanyuma ngo abakurikira igihe kirekire. Paulo ngo aza kugira umujinya, iyo mpwemu mbi arayisenda. Basebuja b'uyu mukobwa barababara, barabapfungisha. Amajambo tumaze gusoma rero, tubonye Paulo na Sila bari mu ibohero. Icyo bazize mwacumvise, bazize umuhamagaro bahamagawe n'Imana, bazize agakiza bakiriwe, bazize kuba arabakristo, bazize kuba arabana b'Imana. Rero bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, twasomye aya majambo. Ibigeragezo kubizeye Yesu Kristo, ibigeragezo ku bana b'Imana, ku bakozi b'Imana.
ni ikihe tuguye gukora? Ni ihe nyifato y'umukozi w'Imana, y'umwana w'Imana mu kigeragezo? Twasomye ngo bamaze gushigwa mu ibohero babanje gukubitwa kandi inkoni nyinshi, kugeza naho bagira ibisebe, naho bagira inguma. Ariko tubona ngo mu gicugu ikintu ca mbere bakoze aba bantu b'Imana, barasenze hanyuma ngo barahimbaza. Mwene data mukundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, warizeye umwami wacu Yesu Kristo, birashoboka kuri mu kigeragezo uyu munsi cyangwa uzoca mu kigeragezo mu minsi iza. Ariko icyo ukwiye gukora ubwa mbere mu kigeragezo si ukwidodomba, ariko ni ugusenga Imana kandi ukayihimbaza. Ni ukuvuga ngo mu kigeragezo hariho irembo riba ritwugurukiye, irembo ryo gusenga n'irembo ryo guhimbaza Imana. Raba icyakurikiye, bamaze gusenga, bamaze guhimbaza Imana, Imana yakoze igitangaza ngo isi iratigita, mbere n'ifatiro z'inzu y'ibohero ngo zitangura kunyiganyiga cyane, ngo kandi bituma iminyoro yari bafashe iradohoka, barabohoka. Mu kigeragezo iyo umuntu w'Imana, umwana w'Imana asenze agahimbaza Imana, Imana ikurikiza igitangaza cyo gutabagwa, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umviriza rero kandi irindi rembo ryugurutse. Tubonye irembo rya mbere, hariho gusenga, hariho guhimbaza Imana mu gihe umuntu ari mu kigeragezo. Umva irindi rembo rero, ni irembo ry'ivuga butumwa. Mu kigeragezo umwana w'Imana, umukozi w'Imana, Imana irashobora kumugurira irembo ryo kuvuga ubutumwa, akaca yamamaza amakuru meza ya Kristo Yesu wabambwe akazuka, akaba ari muzima. Ngo muri ako kanya mu gicugu hariho umusirikare yararinze iryo bohero bari barimwo. Ngo yikanguye asanga inzugi zose ziruguruye, ngo afata inkota kugira ngo yiyahure. Pawulo arasemera ati sigaho, reka kwiyahura. Aha rero ncambwira nawe mukunzi w'Imana utarakira Yesu Kristo, utarakira gakiza. Uyu musirikare twabonye ko yagize ingorane zikomeye kuko yarajejwe kurinda ibohero. Hanyuma ibyo atari byigera abona, ibyo atarasanzwe abona, twibukiranye ko umurinzi wa gereza, umurinzi wa prison, iyo abo arinze batorotse bakagenda muri kino gihe c'Abaroma, yaricwa. Rero asanga ari mu kaga gakomeye, yisanga mu kibazo gikomeye. Aravuga ati rero ntaco ncera, reka niyahure. Murumva atari ikigeragezo, ni ikigeragezo gikomeye. Umuntu atarizera ashobora kuja mu kigeragezo gikomeye. Uyu musirikare agomba kwiyahura, ariko Imana ishimwe, acahura n'umukozi w'Imana, ahura n'umwana w'Imana, abana b'Imana batiganyiye mu kigeragezo barimwo, batashavuye, batuzuye umujinya. Ibigeragezo ntibikadutera umujinya, ntibikadutera umutima mubi, ibigeragezo ntibidutere kwidodomba mbere no kwanka abandi. Pawulo iyo aza kwibuka ingene yakubiswe n'ingene batawe mu ibohero, byari gushobora kwamwihorera kugira ngo yiyahure, ariko ndabiri inyifato y'abakozi b'Imana. Pawulo arasemerera ati sigaho ntiwigire nabi, turi hano. Mwene data utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uri mu kigeragezo kandi gikomeye. Ariko rero umva rino jwi rikubwira ngo sigaho, reka kwiyahura. Ikintu umuntu atakwiye gukora na rimwe mu kigeragezo, ntukiyahure. Kubera iki? Abakozi b'Imana baracahari, ubuntu bw'Imana buracahari, Imana dukorera, Imana twizeye iracahari kandi igira neza, irasubiza, igatabara. Haleluya. Uyu musirikare yabigize neza cyane, aca abaza Pawulo na Sila ati none bagenzi nkora iki? Bakozi b'Imana, bene data, mwese mwizeye umwami wacu nk'umukiza, mu bihe nk'ibi bifatira kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ako kanya Pawulo na Sila baramubwira ati izere umwami Yesu Kristo urakira, atari wowe gusa kandi n'inzu yawe irakira. Haleluya.
ubutumwa bwiza baba barabuvuze, wa musirikare Imana imwugururira irembo ry'agakiza. Agakiza muri iryo joro nyene acara agacakira. Bibiliya yatweretse ngo acara abajana abatwara iwe, arabanza araboza za nguma bya bisebe arabagaburira, kandi ngo muri iryo joro twasomye ngo aca arabatizwa. Umuryango we wose ngo wuzura umunezero kuko bakiriye umwami Yesu Kristo, kuko bizeye. Bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ibigeragezo kubizera bidutera gusenga, bidutera guhimbaza, kandi bitwugurura irembo ryiza ry'ivuga butumwa. Ibigeragezo kuri wewe utarizera umwami wacu Yesu Kristo ni irembo ry'agakiza umwami Yesu Kristo akuzaniye. Icyo usabwa, ugurura umutima wawe, umvira ijwi kugira ngo ntiwigirire nabi, ariko niwizere Yesu Kristo urakira. Atari wowe gusa, ariko urakirana nabo mu nzu yawe. Imana ihabwa icubahiro. Rero ndakomeje kandi gutera intege bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri mu bigeragezo mukomere mwihangane. Imana twizeye iracariho kandi iracakora. Nawe utarizera umwami wacu Yesu Kristo, ucumva rino jambo, mwene data, akira agakiza ku mwami wacu Yesu. Nahandi amahoro abonekerwa, nahandi ubugingo buri, nahandi ubugingo budashira buronkegwa atari mu mwami wacu Yesu Kristo. Uwo ni wo mutabazi w'ubugingo bwawe. Uyu munsi no wamwemerera ukamwakira mu mutima, aragutabara, arakurengera, arakugirira neza, kandi n'inzu yawe iraronka amahoro, iraronka agakiza. Niko ndakwipfurije. Imana iduhezagire twese, kandi ndabipfurije umunsi mwiza w'umugisha. Amen.